barabaye intagondwa neza biranka kw'abarongora mushikaho umunsi umwe rero biranka cyane bakinyama hanyuma mugabo Imana yavuga iti jewe nzobahana kabisa. Musa mwumvirize Musa ingene yabibwiye mubisanga mu gitabo cyo guharura 11 kuva ku 10 gushika ku 15. Musa bamunaniye yaratevye arasaba ati jewe nyica yaciye abwira Imana abwira Imana ati ni kuki ugirira nabi umusuku wawe, ni kuki utandavye byiza kugezaho undemeye ku mutwaro w'aba bantu bose, mbega ni jewe nabatwaye inda nije natwaye inda y'aba bantu bose, mbega ni jewe nabavyaye aho mbwira ngo ndabakikize mugikiriza nk'uwosa akikira uruyoya gushika bashitse mu gihugu wemereye basekuru babo ugatako n'indahiro. Nzokura hehe inyama zo guha aba bantu bose ko bariko baranderera bavuga bati duha inyama? Sishoboye kwiremeka aba bantu bose ndumwe barandemereye cyane, hakungirira gutyo ndagusavye unyice ubunyene undabe giza sinsubire kubona ayo mabi. Musa ariko abwira Imana bari none je inyama ndazikura he? Musa barabubanye urudubi kumwe mubwira ngo tana ayo madorari murambanye urudubi neza none ayo madorari ndakura he? Kamwe mvavwiza tunga rimwe mwari kuyazana mugani mwebwe bambere Musa utegereza kuduha amadorari utaduhaye ntitwemere. Mukeneye uko nira kugira Imana ntinyica rero bahunda barongora tana ayo madorari zana igitoro nkuko umenga ngaha mu Burundi hari robine mvoma ku igitoro. Zana imvura ibaze aho muteba ukazanuma urabona imvura yataze rabe ngene wobigira mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu arazana imvura. Ega murashobora kuremera umurongozi gushikaho mugangira ngo hariho abavuze ngo tuzomuruhisha ngo gushika wateye umuti. Nanjye navuze nti Jesi nzoruha Imana izoguma impinkomezi gushika umunsi yabipanze. Tuzomuruhisha. Amadorari bahejeje kuyiba ngo tana amadorari rero bahejeje kuyiba abo nyene bayivye nibo nyene bavuga ngo tana amadorari. Navuga ngo ngiraje gukontora umwe wese ayo yatwaye ko yazanye ibintu bagaca bagenda bagatangira iturire muri za wambere ngo ntibiharugwe. Aho nyene nzogera nica rero muri wambere ndavyiharugwe. Ubuyobozi busuku rero bundi umva twebwe kare kuja kurya dukuremwo umutima wo kuja kurya ivy'igihugu tube abayobozi basuku. Umuyobozi musuku rero nk'ubu wewe urashobora kwibaza uti mbega irihanga Imana yandagije ndiko ndarijana hehe? Ugacuraba ico wokora kugira ngo iryo hanga rimererwe neza. Ni murabe Uburundi ni umurima mwiza Imana yaduhaye. Jewe mpora ndaburaba neza iyo ndiko ndaraba ya Zaburi ya 22 imwe Mukama niwe mwongere wanje ngo ncisha mu nzira y'ubutungane ngo naho noca mu mwiza w'urupfu singira ubwoba inyobozo yiwe irampumuriza. Uburundi ni cibare c'Imana. Imana twavuze ko ari we mwami w'Uburundi. Twebwe turi ntumwa y'Imana turabungere turiko turagira muri wa murima w'Imana. Nuvuga Abarundi bategerezwa uri ndongozi utegerezwa kubona ko mu Kinyarwanda niho bisiguritse neza umushumba n'umwongere. Twebwe umushumba n'umuntu w'umugaragu umuntu nyene ataca maze mugabo umwongere mumenye ko atimaze. Uri umwongere inka ukazijana heza. Inka z'Imana rero Imana yaduhaye kuziragira ahari ubwatsi umurima niwe yayikoreye Imana. Wowe rero ucunezega ubonye izo ntama z'Imana zimerewe neza. Wowe uri umusuku rero kuko intama zashaka kukurega ku Mana. Zashaka kukurega ku Mana. Wowe rero menya icari cyo ubuyobozi busuku.
dusukurire abenegihugu hamwe ubona uti baranezerewe. Heya jenza ndababwira nti umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko uronka amahera. Ntimugire ngo mba ndiko ndondera ikindi. Turondere ibishoboka byose kugira abenegihugu bagira ubuzima, bumve ko muri iki gihugu cyabo bakinezererewe, avyumve neza kandi nta bigoye bihari. Ndabifurije urugendo rwo mu iterambere rwiza. Uyu munsi turi itariki imwe. Imana yompa mu mwaka uza mu kindi gisabisho nk'iki, ururimi tukaba twese turiko tuvuga ngo Imana ninahazwe mu ijuru, tunezerewe ko twahindutse. Birashoboka tuvuga ati Imana ninahazwe mu ijuru, ku isi haza amahoro. Twebwe tuyikunda tukayikundira kandi tukagamburuka bikagenda neza. None ndabifurije kumererwa neza, tugume twese twiyumvira icyo twokora kugira ngo umurima w'Imana umere neza muri iki gihugu cyacu. Murakoze, Imana ibahezagire.